ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira muciye kuri televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira abitura ikigo Trako barondera impapuro zemeza ko ivyuma bagendesha bimeze neza barashima ubu atakigoranye ku munsi umwe ngo gipapuro baragitahana. Imiliyaridi 53 zirenga z'amarundi nibwo buryo bwakoze mu gisata c'amazi meza n'isuku ry'ibanze ku butaka bw'u Burundi mu mezi 12 aheze hasozegwa inama mpuzabikorwa by'abakorera muri ico gisata kuri uyu wa gatatu hamenyeshejwe ko nubundi ubwo buryo ari buke cyane uravye bikenewe. Haraturiwe kuri uyu wa gatatu insenga 18 zitemewe n'amategeko mu burovyi bw'u Burundi kumweha uburovyi wa Rumonge zikaba zafatiwe mu mazi y'ikiyaga Tanganyika mu karere ka Rumonge nyene murabikurikira mwidonido mukanya. Makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi impapuro zirondegwa mu kigo Trako zemeza ko imiduga ikwije ibisabwa kugira ije mwibarabara abantu bo barazironka batarushe atakigoranye ku munsi umwe barazitahana. Bamwe mu bagendesha iyo miduga bayaze n'abagenzi bacu bavuga ko ubu bashima uravye uko vyari bimeze mu minsi heze. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Ugeze mu kigo cishiramwe Otrako uhasanga abantu bazanye imiduga yabo kugira ngo isuzumwe bahabwe impapuro zemeza ko ivyuma vyabo bikwije ibisabwa. Bamwe muri abo bazanye imiduga kuri uno wa kane bakavuga ko ubu muntu aronka izo mpapuro adatevye kuko bimutwara umwanya muto. Byukuri maze gushika ngaha mengo no bamaze nk'iminota 20 kuva nshitse ngaha banyakiriye kandi nza nahejeje byose tigaje kuja gutora agatabo ndabe ko bahejeje kugakora kandi ndizera ko kuva nko mu kwezi kwa mbere duhejeje kuyu mwaka tugomba duheze uko twaza gutora controle technique n'ubu ndabona neza ko hariho kanjema ikomeye cyane kuko ubu ntegerezwa kugenda ngatwaye kuko ubibaye trimestre zitatu nza nkagenda ngatwaye kandi nkoresheje prisome nk'isaha imwe canka isaha n'inusu kandi nkagenda ntwaye agatabo kanje ka controle technique. Twaraza ngato gatonda umurongo gasangara abantu benshi cyane ariko bari itandukane uko turanyarutse biraboneka ko binyaruka ko je nk'ubu uya nta saha ndahamaze nk'ubu dufate urugero ndahamaze ibaye myinshi n'iminota 30 urumva rero yuko itandukaniro irahari ubu biranyaruka cyane kandi nk'ubu urabona ko barampereje nk'ubu ndagiye kare naho ranze ugasanga utonze ku irembo umugabo unyushika direct ugiye hose bakwakira neza n'ukuri nta bimeze neza service zimeze neza kandi ziri rapide maze ngaha nka 25 minutes ariko maze guca ku ma service atandukanye. Bagasaba ko nibindi bisata vyakira abantu benshi vyokora nkuko muri Otrako ubu bisigaye bigenda kugira ngo umuntu aronke umwanya wo kuja mu bindi bikogwa. Ivyo biruko mu gihe mu misi iheze ikigo ca Otrako abantu bidoga ko bamara imisi irenga 7 barondera izo mpapuro ariko no munsi bikaba bidateba nkuko bavyivugiye aho muri ico kigo ca Otrako kuva ibikogwa bitunganijwe kundi gusha abantu basaba izo mpapuro bari hagati y'amajana 3 n'amajana 350 ngo nibo bakigwa ku munsi baba batunganirijwe ku mpapuro bifuje. Arakoze mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Umuyobozi mukuru wishira hamwe Otrako yemeza kubu abakozi bamaze gufata ingendo yuko baza baraca ahariko harabera ibikorwa basuzuma ibiriko birahabera. Deni Bukuru arashima ubu aho bageze kuko bashiramo inguvu nyinshi kugira urwo rupapuro ruboneke mu musomo. Umukozi umwereka akamaro ko gutunganiriza umwene gihugu. Uramubwira yuko nimba atampambamye musanzwe umuntu agaca mu service yiwe yose yagenewe yuko acamo mu mwanya muto ribohejeje. Yewe ibi biro nshitse ngenda gukontorora abakozi bose saa moya n'inusu canke saa 2 nkaraba ingene bariko baratunganiza bene gihugu. Nukuvuga umukozi abonye umutwara akamubona ko agiye kumukontorora hatigezwa gukora
yihuta yerekana ko akazi ariko aragakora neza. Hanyuma saa sita ngenda kongera kuraba ingene bariko baratunganiza bene gihugu. Hanyuma no ku mugoroba versa 8 haraba ko batunganije bose. No kuvuga umukozi yama yiteze ko ategerezwa kwamari hejuru hariho umukuru amutegerezwa kumushira ku gitsure. Rero ibintu byo gutevya birimwe ibintu bibiri. Harimo ubitevya kugira bitevye nyene. N'ubundi bitevya kugira yumve yuko uwo baha service ko gitevye nawe yibwira. Ico rero nico nanka akamanotera. D'abord nuko yo manza bakamva yuko nabo nyene umuntu amutebereje service ari ikintu kibe. Iyumvire utebeje service ukayitebereza umuntu duhomba kabiri. Uwo mwene gihugu arahomba kuko arashobora kuvuga ntanze akarorero nk'amasaha 5 akaba ya programme activities 5 ashegera gukora kandi zinziza uburyo. Avuga ati muri Otrako control tegeneza kuyironka mu masanga mu saha canke mu minota 30. No kuvuga umutunganije mu minota 30 iyo activities ibivuye kandi igihugu cinjije amahera agiye kuyindi activity nimba agiye kwiyungunganya. No kuvuga nawe ariyungunganya cyane aronse uburyo. No kuvuga hariko igihugu kiko cyunguka incoro kabiri. Rero umuntu atangura kwishiramo yuko gutebereza umuntu ni nkuko nawe bo bigukorera. Hanyuma ikindi je no basaba abo bandi cinsaba mvuga yuko bogera ntuzeye ikintu bita kwitanga ku kazi umukozi utamukontroloye ikorera ivyo ashaka. Amakuru twabateguriye arabandanya. Amafaranga harenga miliyaridi 53 z'amarundi niyo yakoze mu gisata c'amazi meza n'isuku gibanze ku butaka bw'u Burundi muri aya mezi 12 aheze. Ibiharuro vyashizwe habona kuri uyu wa gatatu Igitega hasozerwa inama mpuzabikorwa vy'abakorera muri ico gisata. Ubwo buryo ngo nibuke cyane uravye bikenewe aho hasabwa miliyaridi zababa 890 gushika muri 2025 kugira isemo ry'intumbero z'iterambere rirama rishikweko. Iyo nkuru tuyibaza Ahmed Mutori. Uburyo bwakoreshejwe mu mezi 12 arangiye mu gisata c'amazi meza n'isuku gibanze ngo nibuke cyane uravye bikenewe gukorwa muri ico gisata mu gihugu cose. Miliyaridi 53 z'amafaranga y'amarundi niyo yakoreshejwe mu gihe hakenewe miliyaridi zababa 890 kugira harangurwe ibikorwa bishikana ku iterambere rirama gushika mu mwaka wa 2025. No kuvuga ko hamaze gukoreshwa uburyo bugera kuri 8% gusa. Ubuyobozi bukuru bujejwe amazi meza n'isuku gibanze butegekanya guhimiriza abafasha igihugu n'abakorera muri ico gisata gushiramwe uburyo bukwiye kugira ibikorwa muri ico gisata bishike kwihangiro. Itegeko ryugururira ababikeneye bose gukorera muri ico gisata rikaba ririko rirategurwa mu ntumbero yo kugiteza imbere. Ikindi gikenewe ngo ni ivyigwa vyerekana ibikenewe vyose mu makomine muri ico gisata c'amazi n'isuku gibanze mu ntumbero yo gutunganya neza ibikorwa bikenewe. Ni muri iyo ntumbero ubuyobozi bukuru bujejwe amazi meza n'isuku gibanze bwakoze ivyigwa bigera kuri 15 muri uyu mwaka turimwo, bugategekanya gukora ibindi vyigwa 18 kugira haboneke ibiharuro vy'ukuri kandi vyizewe kubikenewe gukorwa. Ikindi cyasabwe muri iyo nama ngo nuko ho bitegeko ryerekana ukuntu inyubako z'amazi meza n'isuku zobungabungwa ku rwego rw'amakomine na cyane cyane ko zitwara uburyo butari buke igihugu. Iyo nama yasozerewe kuri uyu wa gatatu ikaba yari imaze iminsi 3 bakaba biyemeje kuca baja ku kivi kugira bashire mu ngiro ivyapfunditswe. Haraturiwe kuri uyu wa gatatu insenga 18 zitemewe n'amategeko mu burovyi bw'u Burundi kumweha w'uburovyi wa Rumonge. Izo zose cyo kimwe n'utwato 13 twabazikoresha vyafatiwe mu mazi y'ikiyaga Tanganyika mu karere ka Rumonge mu ndwi ikiyaga giheruka kuruhurirwa. Bivugwa n'ujejwe kwegeranya ibiharuro vy'umwimbo w'amafi kumyeha ya Rumonge, Gatete na Karonda. Iyo nkuru tuyikesha mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Insenga bita kamusipi 16 n'izindi zibiri bita imitimbo nizo zaturiwe mu gitondo c'uyu wa gatatu kumweha w'uburovyi wa Rumonge
aherereye ku kirindiro c'igisirikare kigwanira mu mazi. Manirambona Jonathan Majidi akorera igisata kijejwe uburovyi no gukingira ibinyabuzima mu kiyaga, akongera akanegeranya n'ibiharuro vy'umwimbu ku myeha y'uburovyi ya Rumonge, Gatete na Karonda. Avuga ko n'utwato 13 abariko barobesha izo nsenga bariko barakoresha twafashwe, ariko ko bagarukiye kutwegeraniriza ngaho ku mweha w'uburovyi wa Rumonge, kuko hari ingingo iheruka gusohoka ibuza guturira canke gusambura mwe n'utwo twato. Kubwa Manirambona Jonathan Majidi, ubutungane nibwo buzofatira ingingo utwo twato. Ku kibazo caho abafatanywe ivyo bikoresho bari, Manirambona avuga ko byafashwe babitaye barahunga bamaze kubona ko bariko barakurikiranwa. Ubundi bwo uwufashwe muri ubwo buryo, itegeko rigenga uburovyi mu Burundi ritegekanya igihano cyo gupfungwa hagati y'umwaka n'igice gushika ku myaka 3 canke gutanga ihadabu riri hagati y'ibihumbi 600 n'umuriyoni n'igice mu mafaranga y'amarundi. Ku bwa Majidi, ikiyaga nitunga rusangi, uwari we wese agahamagarirwa kwitanga ngo ibinyabuzima bikibamwo bikingirwe. Mu makuru avugwa mu bindi bihugu, nayo Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo ngo yiyumvira gusubiramwo amasezerano yo gufashanya bari bafitaniye na leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo ngo ni kubera ingorane z'umutekano, ubutunzi n'ibidukikije biba hanze. Mu nama arimwo ihuza leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu vyo muri Afrika, President Tshisekedi amenyesha ko yiteguriye kuyaga ibijanye no gufashanya aho ivyo bihugu bibiri vyohungukira vyose. N'amakuru twatorokanijwe na Sheila Irambona. Face à ces multiples défis sécuritaires, climatiques et économiques, la République démocratique du Congo s'engage à intensifier sa coopération. Ayo makuru amenyesha ko naho Republika Demokarasi ya Kongo ifise ibibi hanze nk'ingorane z'umutekano n'ibidukikije, Republika Demokarasi ya Kongo yemeye kongereza inguvu mu migenderanire bafitaniye na leta zunze ubumwe za Amerika. Ngo ihungabanyo ry'umutekano mu buraruko bw'ico gihugu rivuye ku bitero h'umugwi wa M23, umugwi Republika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ushigikiwe n'u Rwanda, ngo nico kiraje ishinga abategetsi baserukiye Kongo mu nama y'ibihugu yahuje leta zunze ubumwe za Amerika n'abategetsi bo muri Afrika. President Tshisekedi akaba yashimye ukuntu leta zunze ubumwe za Amerika ibafata mu mugongo, akaba yasavye ko borushirizaho bakabafasha guhagarika iyo mishamirano iri muri ako gace k'igihugu. President Tshisekedi ati, turashima uko mudufata mu mugongo kuko turazi nico Amerika yiyumvira ku ngwano turimwo n'igihugu kibanyi biciye umugwi wa M23. Ivyo birahungabanya ako gace k'igihugu cacu kandi turasavye ko mwodufata mu mugongo. Ayo makuru abandanya amenyesha ko ihungabanyo ry'ibidukikije ryashikiye ico gihugu ca Kongo ku wa 13 Kigarama. Imyuzurira ikaba yarateye Kinshasa ihitana abantu batari bake n'abahunze imyuzurira. President Tshisekedi akaba yasavye Amerika ko yokongereza imfashanyo bahora batanga mu bijanye n'ibidukikije. Ati, kuvyerekeye ihindagurika ry'ibihe, Republika Demokarasi ya Kongo ni igihugu cofatirwa ko akarorero, muga amakungu ntakiraba. Hari hakwiye ko dufatwa mu mugongo. Ayo makuru arangiza avuga ko Republika Demokarasi ya Kongo yiyemeje kuduza urugero rw'ibidandazwa ishorera muri Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika nabo bakamenyesha ko bagiye gukomeza imigenderanire gusumba uko bahora no kuduza imfashanyo. President Tshisekedi akaba yemeye nawe kuduza ivyo bashora muri Amerika nk'ubutare, ibivuye mu mahinguriro, ngo ivyo bikaba bishobora gutanga akazi ku bantu barenga ibihumbi. Le président Félix Tshisekedi se dit prêt à enrichir cette coopération, notamment dans les domaines de la transformation des mines, de l'industrie et de la création de chaînes de valeur, pouvant offrir des milliers d'opportunités d'emploi.
Arakoze mugenzi wacu Sheila Irambona, bakoze n'abandi badufashije gutorokanya ano makuru ayo twabateguriye kuri uno munsi, akaba ari hano duciye tuyasozerera, nk'abandi bifurije kugira ibihe byiza hiwanyu.